inkuru nziza ya Yezu Kristu nk'uko yanditse Yohani. Mbere na mbere hose Jambo yariho, kandi Jambo yari kumwe n'Imana, bisubiye Jambo nawe yari Imana, yamanye n'Imana ubwa mbere hose. Vyose vyaremwe nawe, nta na kimwe kitaremwe nawe. Ibiremwa vyose niwe yari ubuzima bwavyo, ubwo buzima bwari umuco w'abantu. Umuco nawo urasira mu mwijima, ariko umuzimiza ntiwashoboye kuwutangira. Haza rero umuntu atumwe n'Imana yitwa Yohani, yaje ameze nk'icabona kivugira uwo muco, kugira ngo bose bemere kubwiwe. Siwe yari umuco, mugabo yari icabona ca nyamuco. Jambo niwe yari umuco w'ukuri uboneshereza zina muntu wese. Yaraje hano ku isi, yari kuri iyi si, iyi si yagizwe nawe, ariko ntiyamumenya. Yajiwe, abiwe ntibamwakira, mugabo bamwakiriye bose, abemeye izina ryiwe, yabahaye ububasha bwo kuba abana b'Imana. Si amaraso, si ugushaka k'umubiri canke k'umutima kwabibarutse, bibarutswe n'Imana. Jambo yarigize umuntu, abana natwe. Twarabonye ubuninahazwa bwiwe, ubuninahazwa yahawe na se, kuko ari we mwana w'ikinege yuzuye ingingo n'ukuri. Yohani ni wamudondora, aho yashirijwe hejuru ati, uwo ni wo navuze, aho ngira nti uwuza kunkurikira aranduta, kuko yariho ntarabaho. Kandi k'ubuzima bwiwe bw'umwuzurira niho twese tugaburirwa ibyiza byose tugabana. Nkako ibwirizwa twarishikirijwe na Musa, ingingo n'ukuri navyo vyazanywe na Yezu Kristu. Nta numwe yigeze abona Imana, umwana w'ikinege ari mu nda ya se, niwe nyene kuyitumenyesha. Ndushemeze ijambo ry'Imana. Bakristo mwese, muryango w'Imana dusangiye gusanganira Noël. Umuhanuzi Yesaya ati, ese ingene biryoheye ijisho kubona umuntu ashinga amano ku murambi, azanye inkuru nziza, azanye amahoro, ayaga urweze, ashikanye ubukiriro. Abakurambere bacu nabo ngaha mu Burundi bariko barahoza umwana, bati Imana yakumpaye icompa tugahura, nopfukama nkayisenga, noyisasira ikaryama. Bakristu bavandimwe, nguko muca muvyumva, Noheli rero ni inyishu y'Imana kuri iyo nyota y'abantu bamye bifuza kubona Imana bakamarana akanya bari kumwe. Kandi nguko muca mubitegera, inyishu Imana yatanze yaje iruta ico abantu bari biteze, kuko mu rukundo rwayo Imana yamiduha n'ivyo tutokubahutse gusaba. Rabe namwe, aho umuhanuzi Yesaya mu ndoto ziwe yibaza ko urwo urukiza Imana yari yemereye isi wari kuba nk'umuntu azanye inkuru nziza akazana amahoro.
aho abakurambere bacu bifuza ko bohura n'Imana ikabana nabo naho kuba n'akanya na gatoyi gusa. Imana yo mu kwishura yaciye yishura mu kwiyizira yo nyene ubwayo muri Jambo yigize umuntu akabana natwe. Niyo nyene yaciye yiyizira, ntiyabaye agituma umuntu ngo atuzanire urukiza atuzanire amahoro. Niyo ubwayo yaciye yiyizira. Ntiyabaye rero akiri wa muntu gusa azanye inkuru nziza akazana amahoro, yaje nyabuna ariwe nkuru nziza, aza ariwe ubwiwe mahoro yacu. Ntiyabaye kandi akije kumarana natwe akanya gatonyi gusa ngo tumuzimane nk'uko abakurambere bacu bari babyifuje. Yaje kwibanira natwe ubutakituvirira. Si ico conyene bakunzi b'Imana co dutuma duhimbagwa tugakenguruka uyu munsi wa Noeli, nk'uko Yohani ahejeje kubituyagira mu nkuru nziza yiwe. Uwo Jambo yigize umuntu akaza kubana natwe, yaraduciriye iteka ridasanzwe ry'uko abamwakiriye bose baronka ububasha bagatorana n'iteka ry'ukuba abana b'Imana. Muri uyo nyene yatuvukiye, kuko baca baba abavukanyi biwe. Nitunezerwe rero kuri uyu munsi duhimbarwe, kuko Noeli itugaragariza urukundo rudasanzwe Imana yadukunze mu kuturungikira umwana wayo bwite ngo aduhishurire se twoye kuguma mu mizimagiza yo gusenga ibiti n'amabuye, inyamanza n'intama. Kuko ugusenga Imana zitari iz'ukuri no kuguma mu mizimagiza ituma umuntu ahereza mu gaheza. Uko izo mana zitari iz'ukuri zama ziriko ziraryana hagati yazo, niko natwe turamutse dukurikiye izo mana duca dutangura kuryana hagati yacu. Aho kugira urukundo ngo tubane mu mahoro, tugatangura natwe gusharikana, tugatangura kuryana nk'uko izo mana zitari iz'ukuri ziba ziriko zirabigira. Iryo teka abakunzi b'Imana ry'uko Imana twifuza kubona yemeye kuza isa natwe, ikemera kwibanira natwe, niryo ribwirijwe kuturemesha. Maze muri iyi si ikunze kwibera mu mizimagiza ibuze ubutungane n'amahoro, twebwe twakurikiye iyo Mana y'ukuri tukaba basangira rugendo kubw'ukwizigira kwacu, nk'uko umuvyeyi wacu Papa abidutumirira muri uyu mwaka wa yubile y'agakura yarayaduhaye. Kuba basangira rugendo kubw'ukwizigira kwacu ntibisigura ko tutabona ingorane zaho tubaye, habe namba. Bisigura nyabuna ko kubera umuco wa Noeli wamaze kurasira mu mitima no mu buzima bwacu, dusigaye twishimikiza ukwemera kwacu, kukadutuma tubona ukundi ibintu. Nituze turibuka akarorero abungere baduhaye igihe Yezu yavuka. Bamaze gusanganira umukiza yabavukiye, abo bungere baciye bumva buzuye akanyamuneza kadasanzwe, kuko basanganiye Imana ibavukiye ikabaha umuco mushasha mu buzima bwarimwo, umuco utuma babona ibintu ukundi naho ivyo bintu bitaciye bihinduka.
twame tubitegera neza. Abo bungere ntibahimbawe ngo nuko ibintu barimwo biciye bihinduka, kuko bagumye arabungere nkuko bari basanzwe arabungere nyene, baguma babaho bari mugabo baciye batangura kuba aho babaye ukundi, no kubona ibintu ukundi gusha, kuko Imana yabazaniye umuco, bakaca biyumvamwo amahoro mu mitima yabo. Burya umuntu afise amahoro ku mutima, kandi mwese ndabipfurije kubura ibindi byose nkumbure, ariko mutunga amahoro ku mutima. Mutunze amahoro ku mutima muba mutunze byose. Burya umuntu afise amahoro ku mutima aguma yumva ko aremye kandi ahimbawe ibyacamwo byose. Ariko umuntu atagira amahoro ku mutima, naho yogira ibingana gute, naho yotunga ukungana gute, ntibimubumba kandi ntiyigera atekana mu buzima bwiwe, bikaca bimutuma mbere abuza n'abandi gutekana, ugasanga ntahaye amahoro abandi kuko adatekanye ku mutima, adatekaniwe ku mutima. Abungere bagumye arabungere, ariko bumva baratekanye ku mutima, kuko baciye babona yuko bafise iyo bava n'iyo baja. Kubaho muri ubuzima utazi yuva niyuja biratuma tubura amahoro. Bavukanye mwese, ndazi ko igihe cy'ubushikiriro cyabafashije mwese kwitegura ku mutima, kugira ngo Imana yatuvukiye ironka aho ishikira heza, ibuzuzemwo ayo mahoro yo ku mutima. Ndazi ko mwazirikanye mugatahura ko ukwakira Imana yaje kuri Noeli atari ukwakira ijambo ryayo gusa, canke kuyakira mu masakaramentu vyonyene. Ivyo birahambaye, ariko si ivyo vyonyene. Mwarategereye rero ko tubwirijwe kumenya no kuyakira mu muntu nkatwe, kuko nayo nyene yigize umuntu. Mwivuka rya Yezu duhimbaza kuri Noeli, hari abantu benshi yatweretse ko yishushanijemwo. Hari amaforoma menshi ivuka rya Yezu ritwereka ko Imana ariyo ikunda kutwiyerekamwo. Bisigura ko iyo tuyakiriye muri ayo maforoma yiyerekanyemwo, niyo nyene ubwayo tuba twakiriye. Niho rero duheza tukaronka umuco mushasha mu buzima bwacu, kandi tukaronka amahoro. Nimwibuke ko ijambo ry'Imana ritwumvisha ko mu kuvuka kwiwe Yezu yashimye kuvuka nk'umwana w'umwibarabara. Yabuze ikimwakira. Muri ya misa yo mu gicugu, murazi yuko duhora dusoma inkuru nziza itubwira yuko muri iyo ntara yose, muri ico gisagara cose, ngo naho amazu yo kwakira abashitsi yari ahari, umwana w'Imana ngo yarabuze nakumba na kamwe yovukiramwo, avukira mu gahinga, aba umwana w'umwibarabara. Nimwibuke kandi ko yashimye kuvuka yishushanije n'umwana ataco yishoboje, kandi yari asanzwe ari mushobora byose. Yari gushobora kuza ku isi mw'iforoma y'umuntu hakuze, umuntu w'igihagararo, umuntu nyene bari kubona bakaca bagira ati ego nyene ni Amana, batubwira ko ari mushobora byose. Mugabo yashimye kuvuka yicishije bugufi
nk'umwana muto akenera ko bamugirira byose. Nimwibaze Imana ishika ku rugero rw'uko ivuka igomba yuko umuntu yiremeye ari we arinda kuza kuyigirira byose. Yashimye kuvuka ari umwana muto yicishije bugufi. Yarashimye kandi kutuvukira yishushanije n'aboro bagorewe mu gahinga batagira n'agahuzu bipfuka, ngo kakayoya ntikagira n'impuzu bagapfuka uretse udushambara. Bidusigura rero ko uko kose twakiriye abasa nabo yishushanijemwo niwe tuba twakiriye. Rero muvukanyi ugomba kwiyamira mu kanyamuneza ka Noeli, nukuvuga kukunezerwa n'ukwakira Yezu yatuvukiye. Ntuhereze gusa kumwakira mu masabamana, muri rya jambo ry'Imana no mu masakaramentu, naho ibyo bihambaye cyane. Wohereza ngaho woba umwakiriye inusu gusa. Nuze uritwararika kumumenya no kumwakira mu basa nabo yishushanijemwo kandi dukunze kurenza amaso. Kandi rero ivyo nuze urabihera aho uherereye, mu rugo canke mu muryango urimwo, mu kibano ca hafi, kuko Jambo yigize umuntu akabana natwe, nukuvuga urya muntu akwegereye aho ushitsa ijisho n'ikirenge. Hari abantu hama biyumvira gusa gukunda Imana, bakagira bati tworonka akaryo kuza gufasha abashinwa, twobafasha kuko bari kure. Ariko ukarenza amaso abo nyene bari ruhande yawe, numenye ko Imana ari bizokubaza. Abandi nabo barafise ab'Imana izobabaza. Noneho warimenyereje kuza urafasha abo muri kumwe, n'abo mutari kumwe uraheza ukagira umutima wo kubafasha iyo ubishoboye. Ndabifurije rero mwese kugira amahoro ya Noeli mu mitima yanyu, mugira amahoro ya Noeli mu ngo zanyu, mugira amahoro ya Noeli mu kibano aho mutuye, tugira amahoro ya Noeli muri iki gihugu cacu c'u Burundi no muri iyi si Imana yaduhaye kubamwo. Nk'uko nabungere bamaze guhura n'Imana yavukiye mu isenga ry'ibuye, baciye bihuta kuza gukwiza hose iyo nkuru nziza y'amahoro Imana yari itanze. Namwe kubw'ububasha mukura muri Noeli, ni mube aho muri hose indemesha amahoro nyazo, mu kwitwararika kugendera ubutungane, kuko uwaje yaje ari butungane bwacu, niryo zina ryiwe. Nimwitwararike kandi kuba indanga mu rukundo rwanyu, mu gusangira neza iby'Imana ibaha, kuko uwo musanganira kuri Noeli ari serukundo. Mube abaharanira hose amahoro, kandi amahoro ya bose, kuko uwatuvukiye dusanganira kuri Noeli ari mahoro y'isi. Ni muri ayo majambo bakunzi b'Imana ndabifurije mwese umugisha n'imihezagiro ya Noeli, naho mwobura ico musangira kiboneka, kuko harabo ibihe muri kino kiringo bitameze neza rwose. Naho mwobura ico musangira kiboneka, mwitwararike gusangira n'abandi
akanyamuneza n'amahoro akana Yezu kabavyagijemwo mu kubavukira. Noheli nziza mwese.